nimba ari ibintu byigeze gutangaza abantu benshi cyane ku iyisi n'uyu mwana yavutse afise inda, ndavuga yavutse yibongeze inyuma yuko nyina asamye inda y'uyu mwana nawe byagaragaye ko afise inda inyuma yo kuvuka kwiwe. Ariko ushobora kwibaza ati ibi byagenze gute kugira ngo uruyoya nk'ubwo gwisange rufise imbanya? Ibi bishobora kugutangaza cyane, ariko imbere yo gutangara mbabarira gato banze wumva ibi navyo. Hari umugore ashobora kwimotereza amabara akamenya ibara ryari ryo biciye mu kwimotereza kandi afunze amaso. Uyu mugore ngo ashobora no kubona ijwi ingene rigenda akamenya ivyo uvuze kandi afunze amatwi. Ku isi koko hari abantu batangaje cyane. Ibaze ko hari umuntu afise imitwe ibiri. Hari umugabo ashobora kugira ivyuma akabisya akabigira ubunywenywe kandi uko byo bimeze kose. Hari umuntu yisanze amazi ari umwasi wiwe, yisanze afise ingwara ituma amazi amukoze ko amera nk'umusutse ko acide. Uretse ko abantu benshi bakunda imibonano mpuzabitsina, uyu mugore we ivyiwe biratangaje cyane kuko ngo aguma yumva bishaka cyane ku buryo ku munsi ngo ashobora kubikora inshuro zigera ku 60 zose. Hari umugabo amaze imyaka irenga 50 adasinzira ngo atora agatiro nk'abandi. Ibi bishobora kugutangaza cyane, ariko munyemerere ikiganiro cy'uno munsi tugaruke kwa aba bantu badasanzwe mejeje kukubwira ndetse n'abandi benshi batangaje cyane. Ndakurahiye iki kiganiro kiza guhera wumiwe wifashe ku munwa. Ndakwibutsa ko kugira ngo uzoze uraronka ibiganiro byinshi bitandukanye ufata amasegonda 2 ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi. Prosper ntumwa mu bitabo inshuti nyariko ariko nitwa ndadaguha ikaze mu kino kiganiro tuza kugaruka ku bantu batangaje cyane. Uwo tugiye guhera ko n'umugore yitwa Ashley Morris. Uyu mugore igituma ivyiwe bitangaje cyane nk'ibidasanzwe, uyu mugore afise allergy ku mazi bigatuma iyo amukoze ko agira uburibwe budasanzwe. Uyu mugore afise ikibazo gikomeye cyane kuko adashobora koga nk'abandi, ngo nimajya amazi iyo rimuguye ko ako kanya ahita atukura cyane bikamujya cyane akabura uko agira. Ubona ko anivugira ko n'amarira yiwe ubwiwe amujya cyane bimwe bidasanzwe. Uyu mugore kandi aririnda kugira ivyuya kuko navyo ari kibazo gikomeye cyane kuri we. Iyi ngwara rero idakoze kuboneka cyane ngaha ku isi, abaganga bayise aquagenetic carrier. Reka tuje ku uyu mugabo nawo. Uyu mugabo ajya ivyuma akabirisha amenyo akabigira utuvunji ku buryo atacuma na kimwe coza kimunanira. Uyu mugabo ni Umufaransa azwi ku izina rya Michel Rotito. Icuma cose ashobora kugisemura nk'ikijumbo. Aya menyo yiwe rero ayafata nk'impano Imana yamwihereye nk'ubutunzi. Hari n'undi mugabo afise impano idasanzwe. Uyu mugabo ni wafise umunwa munini cyane ku isi. Uyu mugabo yitwa Francisco Domingo. Uyu mugabo afise umunwa munini cyane ku buryo ashobora gufata icupa akarikwiza mu kanwa kiwe. Kuri urutonde kandi hari abagore babiri gusa abantu bakunze kuvuga ko ari umuntu umwe bivanye nuko biboneka nk'ari umuntu umwe afise imitwe ibiri, bakagira amaboko abiri, amaguru abiri ndetse n'umutumba umwe, ariko bakagira imitwe ibiri. Babita Britain na Abby. Biratangaje cyane kuko umwe agaba igice kimwe undi akagaba ikindi gice. Britain agaba igice c'ibubamfu aho Abby akagaba igice cy'iburyo. Aba bakobwa rero bize gutwara igare bafatanije ndetse baniga gutwara imodoka. Aba bakobwa bavutse mu mwaka w'1990 kuri se yitwa Peter Hansen. Aba bakobwa rero bakivuka bari bafise amaboko 3, ariko mu nyuma abaganga bace babakura ko kumwe kuko babona ko uko kuboko gushobora guteza ibibazo. Aba bakobwa rero barize baheza amashuri yisumbuye mu mwaka w'2008 baca biga kaminuza baheza mu mwaka w'2012. Kugeza ubu nabigisha b'ibiharuro bakaba baranarose umugabo abakunda arabatwara bose kubera nyene basanga umubiri umwe. Ariko ngo ikibazo bakunda kugira ngo nuko nk'igihe umwe asinzira uwundi akaba kanura canke umwe akagwara uwundi akaba akomeye, ariko kugeza ubu babayeho neza n'umugabo wabo. Uyundi tugiye kugaruka ko n'umukobwa ashobora kwimotereza amabara akamenya iryari ryo biciye mu kwimotereza gusa. Bamufungira igitambara mu maso hama bakamuha ikintu gifise ibara ritandukanye akacimotereza hanyuma agacavuga iryo bari ryari ryo. Ngo uretse n'ivyo uyu mukobwa ngo ashobora no kubona ijwi mu gihe umuntu ari karavuga akabona ijwi ryinjira mu gutwi kundi muntu. Ngo uretse ivyo kandi uwo mukobwa ngo ashobora no kubona ijwi mu gihe uri kuravuga akabona ingene riva mu kanwa ryinjira mu gutwi kundi muntu. Ibi abaganga babyise synesthesia. Ngo ni mu gihe ivyiyumviro bitanu, ndavuga za senses zitanu abantu tugira rero ngo kuri we ziba zihuje ku buryo ashobora kwimotereza amabara atandukanye ndetse akanabona amajwi. Abahinga bavuga ko hari n'abandi bantu bafise ubwo bushobozi ariko badashobora kubimenya ko ivyiyumviro vyabo uko ari bitanu vyihuje hama bikagira ubwo bushobozi bwo kwimotereza amabara. Akaba yoshobora kwimotereza nk'ikintu c'ubururu yafunza amaso akakubwira ko ico kintu ari c'ubururu. Byamaze no kugaragara ko hari abantu bafise ubwo bushobozi bwa synesthesia bashobora gusoma amajambo yanditse ku rupapuro batabona ariko bakora ko gusa bakakubwira ivyanditse ku rupapuro atakwihenda. Rero ubu bushobozi abahinga babwize synesthesia. Ibi ushobora kuvyumva nk'atari ukuri, ariko iyo ugiye kuri Google ukabaza synesthesia icari cyo barakikubwira neza cyane. Ubwo bushobozi rero bwa synesthesia nimboneka rimwe ngaha ku isi. Reka tuje kuri uyu mugabo nawe ivyo bidasanzwe habe na buhoro buhoro. Yitwa Taingok n'umunya Hong Kong. Uyu mugabo amaze imyaka irenga 50 atarigera asinzira ngo atore nakimbwa.
Ushobora kwibaza ngo mbega uyu mutama byamugendeye gute kugira ngo amara imyaka nk'iyo atarigera asinzira na buhoro buhoro. Ngo uyu mutama rero agifise imyaka igera ku 30 yaragiye kuryama nk'ibisanzwe, ariko haheze akanya yagize umuriro mwinshi cyane, baca bamunyarukana kwa muganga. Ngo abaganga batangajwe n'umuriro yari afise, ngo yategerezwa kuba yapfuye, ariko ngo yabaye muzima. Mu nyuma rero ngo uwo muriro wagabanutse, ariko ntiyarazi ko hagiye kumara ubuzima bwiwe bwose adasinzira. Ijoro ryari kubise, umugabo ntiyumva itiro na buhoro buhoro ngo asinzire nk'ibisanzwe. Yibajije ko ivyo ari bisanzwe. N'umunsi wa kabiri nuko vyagenze, ntiyasinzira ngo atore agatiro. Niho yaca atangura kubigira kw'ikibazo, acaja kwa muganga, ariko ntihagira ico bamufasha. Aca yemera guhitamwo kwemera ivyamushikiye, ahubwo atangura no kuza gukora mwijoro mu gihe abandi basinziriye. Kugeza ubu afise imyaka irenga 80, byumvikana ko amaze imyaka irenga 50 atagatira atora. Reka tuvuge kuri uyu mugore nawe adasanzwe, ahora yifuza gukora imibonano mpuzabitsina buri kanya. Uyu mugore avuga ko yanigeze kubikora inshuro zigera ku 60 zose ku munsi. Umugabo wiwe yarahaboneye ku buryo atakibaza akabigira ko mu gihe yironkeye uwundi mugabo abimukorera. Reka rero tugaruke kuri wa mwana yavuka yibungenze. Uyu mwana rero uko vyagenze nyuma yuko nyina amuvyaye, nawe bamusanze afise umwana mu nda yiwe. Ibi abaganga babyise fetus ni fetus, ni ukuvuga ko umwana yategerezwa kuba afise ihasa ryiwe, ariko ikibazo cahabaye nuko amagi ukarabiri yinjiye muri rimwe. Hama umwana kurira mu nda y'uwundi, ariko akivuka uwo mwana bace bamumukuramo, hasigara umwe. Ubu ariho nta kibazo afise. Reka tugaruke kuri uyu mukecuru nawe yitwa Zoe Frank, yameze amahembe. Uyu mukecuru ntashavu bimutera kuba yarameze amahembe, ahubwo ngo kuri we n'umugisha, kuko abantu baturuka ahantu hose baje kumuraba. Abahinga nabo ntibaramenya icatumye uyu mukecuru amera amahembe. Uyu mukecuru rero ni uwo mu burasirazuba bwo mu Bushinwa ahitwa Chiniru. Abaganga rero bamusavye kuri mukurako, ariko aravyanka. Reka tugarukirize ngaha. Yari Prosper ntumwa mu bitabo inshuti nyariko, niko nitwa. Ico ndagusaba no kugira subscribe kuri channel ya Menya Byinshi utazi kugira ngo uzozora hungukira ubumenyi bwinshi butandukanye. Ciao ciao.